si ibintu bisanzwe kuko ubu aho tugeze indwara zisaba kuvurwa bakoresheje ibyo kugorora imitsi ni indwara nyinshi na cyane cyane ziri muri wa muce wa za ndwara twavuga ngendanwa zitandukira indwara zo mu mutwe cyangwa amasanganya yo mu ibarabara. Rero ni gisata novuga ko abarundi cyangwa abafite ingo mu Burundi benshi batarabona yuko gikenewe kugira ngo tugishiremo ingufu izo ndwara. Urabona yuko mu minsi yahera twari twibasiwe cyane n'ibiza izakorera izi ndwara zandukira za malaria, mugabo kubera ingingo leta yagira afata n'abafasha izo ndwara zarashoboye kurwanywa bishitse ku rugero zimwe mbere baranazituza, bituma abantu banashaka baramba gusumba kuko mu 60 mwabonye yuko mwe twita iminsi yo kubaho umuntu esperance de vie yari hafi imyaka 23 ubu ari hafi imyaka 33. Ariko kandi uko utera uramba niko n'izo ndwara ziba nyinshi, izo ndwara zitandukira zimwe twavuga za hypertension, za diabete, za cancer, arizo zituma rero haza ivyo bintu by'uko mu kuvura hakenerwa yuko umuntu amugorora imitsi cyangwa bamugirira amakonyero. Mwabonye kandi no bijanye n'amasanganya yaragwiriye kubera n'imodoka zaragwiriye mu gisagara cya Bujumbura cyangwa hagati mu gihugu, ugacuraba n'ibyo by'umuvuduko abantu bagenda ko mu mamodokari baragira amasanganya cyane, bigakenera yuko niyo bavuye bifata umwanya kugira ngo batangurane n'ivyo bijanye no kugorora imitsi kugira umuntu ntace abikimura. Kuko murazi ko mu mico y'abarundi kenshi bidushikiye vyose tuvuga yuko ari ibintu hazi vyadushikiye canke arabaturoze, ariko ari ibintu bishobora kuvurwa. Mwe dufate nk'izi ndwara uyu muntu yagonzwe biraboneka ko yagonzwe, muga nk'izi ndwara dufate za diabete, za hypertension, za cancer, benshi barakunda kuzitirana ugasanga aho kuja kwa muganga bariko birukira ivyumba vy'amasengesho canke bakirukira abarumenyi. Ivyo rero twobwira bene igihugu nuko ubuhinga mu Burundi ko buratera imbere kubera utwigoro twa leta y'u Burundi iri kwiragira ko buratera imbere kugira ngo bafashe abarundi. Nibi rero bijanye n'izi ndwara zidakira, murabona ko ibisabwa vyose ko turaraba ukuntu vyoja mu ngiro kugira ngo dushikire kimwe bita couverture sanitaire universelle. Mwabonye ko ari intambwe zitandatu, izo ntambwe zitandatu harimo ibijanye no kugorora kumwe n'ibijanye n'ibintu bitwa soins palliatifs, bwa bufasha buhabwa abagwaye indwara twibanze ko zohava zihitana ubuzima bwabo kugira ngo umwe wese abeho mu mwizero. Ubu aho tugeze turafise ibigo cyangwa ibitaro 43 mu gihugu cyose, ariko abenshi bari ngahi Bujumbura, muri aba 43 biri ngahi Bujumbura. Nibaza ivyo bigo 43 biri mu gihugu cyose birashobora kudufasha kwakira neza abagwayi. Ikibazo nyamukuru aho tugifise nyamukuru ni kubakira abo bagwayi. Mwabonye yuko ari bake ku miliyoni 12 z'abarundi zirenga gato. Mwabonye yuko dufise abaganga babiri babinonosoye n'ibyo bijyanye na medicine physique et adaptation, tukagira bamwe babita abaorthoprothesist, bamwe bakora bimwe bifasha abantu bamugaye bane gusa. Murumva ko ari ikibazo gihamba, ariko twibaza yuko kubera ishuri ryavutse ryo kwigisha abo bantu riri muri NSP n'ikigo rurangiranwa kiri muri ibijya bitaro umwami w'akarere Sajido Kamenge, turiko turafasha kugira ngo resources zimene abavura baboneke bagwiriye, hama abarundi bashobore gufashwa bihagije. Rero nta mpungenge ko mu minsi iri imbere abantu bazogwira kuko tubona abantu benshi baguma baza baragenda hanze. N'icyayi cyatuzanye ngakora kugira ngo dufashanye nabo dufashanya ade partenaire kugira ngo umwe wese yumve ko muri secteur akoreramo yofasha.